inimero nabonye washize ku kiganiro washize kuri YouTube ikiganiro washize ko inimero za Joel nyakubahwa ibiganiro na kimwe afasha abantu bitwa ngo n'abakobwa bari ngaha muri Saudi ibintu byose ibiganiro byose shirako zirya nimero rero reka twavuganye ko tukora ikiganiro tugira mfata amajwi magufi sibyo ko twavuganye sawa ubu rero ndiko ndabikora ushaka dushaka kuganira ntacyo ugashikiriza icyumviro cyawe agomba gushikiriza tawa murakoze cyane jewe ariko sindi mutasha jewe maze igihe kirekire ino ni ukuvuga naciye muri 2015 naciye muri Kenya yego so ni ukuvuga ko jewe ibintu bibera ngaha muri Saudiya bingeza ahantu ikibazo mfise ni kuri iyi nimero washize ku kiganiro y'umunyakubahwa yitwa Joel Joel umutabaje aca kubwira ngo jewe ngo sinaje no muri Saudiya ni banyibaririye hirya y'ejo ndamuhaye nimero z'umukobwa bataye mw'ibarabara bafate telefone bamwambuye n'imboni aca mbwira ko atari we ataje ngaha muri Saudiya ku by'abakozi niko yambariye kabisa ngo ntabwo yaje ngaha mw'ibarabara ku by'abakozi nimbesha mumbeshuze muce mushaka mumushireko ndamubarira ati Firdaus mwavuganye iki hirya y'ejo uwo mukobwa yarambabaje baramukubita kabisa baramwonona ndavuga ati Imana yo mwijuru yaba ngaha kwa muganga nkorera yaba byakukunda ko jewe nja kumutora nari kuja kumutora rugahitamo ariko ntivyabaye ntivyankundira ndamutabaza Joel ndamubwira ntabara no kuri uyu mukobwa baramwishe baramugejeje ko Joel yaciye jewe nkora akazi k'ubuserukizi bw'igihugu ngaha muri Saudiya ntabwo naje guserukira abashaka abakozi bakora ngaha muri Saudiya nizere ko ijwi arabyumva n'ukuri byarambabaje binararize anyishyuye iryo jambo acambwira ati oke kupa telefone ndondere kuri WhatsApp umbe n'izo nimero z'uwo mukobwa n'umukobwa ndamuha nimero za Joel na Joel ndamuha nimero n'izina ry'uhoraho ntiyamutelefone ntiyamurondeye inza mbona mu masaha nk'atatu anyandikiye akamesaje ukuzonyibutejo ari mw'ibarabara ndavuga ati basi mfa n'iyindi nimero y'umuntu akorera ngaho kuri ofisi ajejwe basi by'abakozi ashobore kuja ku interview uyu muntu n'ukuyibasha Alexia yavuze ko atari nziza ariko rero Joel canke umukonseye wiwe amabafasha niko gusa badashaka gufasha bose muramaze kumva ko abantu baza ngaho babashimira abantu ntibashaka gushima bose bashaka kunezereza bose niba bafise uburenganzira bwo kubivuga uko yabibonye niyo mpamvu dukwiye kuza twihata tugafasha bose benshi bashoboka kuko hari igihe ufasha umwe undi utamufashije bikakuviramwo kugusebya yego reka dukomeze tumwumvirize nubwo telefone imugoye akanagenda amuhamagare turabe yuko twamuronka abandanye icyumviro ciwe kubona abahamagara niyo mpamvu twaburanye byinshi ndamukatira kugira abanza telefone ahera tubwire ukuntu bamukoreye umuti hirya y'ejo batarejo biragoye ibintu by'abantu biragoye rwose bisaba ko turigora abantu tubana nabo dufasha niba bakunda kuducira imanza iyo umufashije bigenda neza utamufashije nawe bigenda nabi niyo mpamvu bitaba byoroshe ko ariko kandi no gushimisha abantu bose ntibyoroshe nabyo nyene turabizi ndakumva wagarutse sorry riguma bicika kuri so nariko ndasaba
nashaka mutubarize batwereke umuntu yaje kuvyo guserukira abakozi apana biga vyo muri ofisi batora barya bakobwa bahagarara ku miryango bene bantuzenya wa mukobwa aheruka gukubita abakobwa oya apana bene bari dukeneye umuntu by'ukuri yaje azabona akazi ko guserukira abakozi bari ngaha muri Saudiya tumumenye ninde umuntu ashobora kwitura inimero yiwe aba mushira ahabona dushobora gusaba ijambo tukarironka nukuri musaba dufashije cyane kuko Joel yaranyibaririye neza ko atari ibyo byamuzanye ni umuambasade w'igihugu ntabwo ari umuambasade w'abakozi baba baje gukorera aho hantu niko yanyiruka mugo hariho abo tumaze kubona bafasha kandi bakaza ngaha bagashima ati badufashije hariho abaza gutora mu mabarabara babirukanye sinumva ukuntu kumbure ntiwosanga burya hariho ukuntu mwakoresheje rangaje atari nziza ariko ndabaza ndiko ndabaza jewe nyakubahwa ntibyabona ndafite na message twarungikiraniye bimwereka ndamubara ndamwinginga ndamubwira ati nyakubahwa mfasha uyu mukobwa ntibamwice kuko uyu mukobwa yanyituye yaciye ku bantu benshi abo bantu benshi baca barondera jewe kubera kenshi nkunda gufasha abantu umukobwa bataye mw'ibarabara atazi yaje n'iyava nkagenda nkamutora nkamuha akandi kazi akaja ku kazi ariko uyu mukobwa ntibyabaye ngombwa kunja kugutora kuko aracari mushasha jewe ntora abantu bazi icarabo nshobora kumwereka uwundi mu madame kandi ubu ngiriye muri iyi kampani y'ubuganga ibyo gutora abakobwa bisa nanje nk'ibyamagaze ko kubera sintamwidegenzo mfise muri akazi nico bituma rero naciye ntabaza Joel imaze kuronka yo kutaje uwo mukobwa ndatabaza Joel kugira ngo ashobore kurondera abantu baja kwensheka uyu mukobwa nukuri ntibabaye bakimutora ahubwo rero ubu nyene ngira ndakubona nimero ziwe y'ahantu bagiye kumunyegeza uwo mu madame naramwinginze bati namutware kuri ofisi yarandahiye acagirwa ko arambuka yagiye kumunyegeza ahantu gute byagenze gute yaciye aja kumunyegeza na jirani niyo yaciye amutwara bamukubise bamwononye yamushukunye ko abahungu babiri ariko yiruka mw'ibarabara bari bamaze iminsi bamwugaraniye muri wese yumve ariko arahenda ahorobeza acamuhereza agashashe k'indumi ngo nateke acamuha n'ikinini gitakaza ubwenge ico kinini akinfotoreye ndakiraba ndavuga yohirahira uwe ita acaza kumubaza ca kinini wakinyweye canke ntiwakinyweye nawe aravuga ati madame andayivuga ana moti acavuga ngo wabimenye gute ngo nabimenye kiya kinini si ciza acahera ahorera mukuru yabonye buguruye umuryango yirasa hanze ariruka bamwiruka ko bamwaka telefone baca abona uwo mugore nimba yaramaramaye barabara aca amushurira ko abahungu babiri baramuhonyanze aryamye rero ngo namba yabyaye yotewe baramuhonyanga pe ntibamukubitisha inkoni barahonyanga aryamye yotewe barahonyanga akuturi kurakura sinzi ibintu nabonye bakanda kujya amakuru bahonyanga ubudongo nimba barabuta inkoni muri iryo barabara bamukubitisha baciye bamujyanga rero atabaza avuga ati jewe ni ukuri umushono nimba warabyiriye indani nimba warakomeretse nimba byagenze gute sinobivuga ntiyomenya n'ikintu na kimwe ngo ariko arahemahema ikibazo c'amaraso ari ibintu aca adahwa nta kintu na kimwe ashaka kugira murakoze ubutumwa burarenganye nibaza ko kino kiganiro ndaguhaye nimba atacyo wongera ko nibaza ko twogarukiza ngaha ubutumwa utanze bwarenganye uranyumva uhereza inimero z'uyu mukobwa kugira
bafashe amariza ntameze neza mugabo numvise ko uvuze ngo urampereza nimero z'uwo mukobwa yego reka aca azimpa twumva ko arankariza ndamubwira ndamaze ko tuciyongera ko byo tuganiriye ndamaze ko ataciyongera ko hanyuma tudusezerana okay uranyumva ego ndakumva araba hano nka bakeya nyine ugerageza gutanga byari byacitse rero nibaza ko nashaka ko dusezerana muri makeya nimba ataco wongerako hama ico nabikongera ko nico nyene nakubwiye twebwe ikintu nyamukuru dusaba aba bantu bari kurungika abakozi ino nibadusabire by'ukuri amategeko agenga abakozi abakozi bariko baraza apana kubona amahera ngo bahabwe amahera ikindi naco nashaka mvuge ko aba bantu bari kurungika abakozi bamenye yuko bamwe bazi no bakurishije utuntu kugira baronke tujya passport birazwi mu mashirahamwe hama rero umumadame yashikina akamutunga iminsi ibiri kwezi kumwe akamwirukana aba yenjeje sheke ikomeye kuri rya shirahamwe yasaba ingurane canke akantu yakuriye ego turabizi ati kwa imiliyoni Onyx zagoranye mugabo urumva avuga ati kubera ibijyanye nuko ajya amashirahamwe asaba inyungu ati aya mashirahamwe asanzwe nayo asafirisha abantu nikomeye yuko bano bantu basafira bibagora kuko baba bari ideni kandi n'abajya basafirisha basaba nabo nyine inyungu muri make niveka aravuga ati aya mashirahamwe asafirisha aze aragerageza amenye yuko abantu basafira bibagoye ko banza gusaba inyungu ibintu nk'ibyo nuko reka twumve gato ko agaruka atagarutse dusezerane ndabasezere amakonegisiyo yagoranye n'ahantu ndagoye konegisiyo zagoranye rwose nariko ndavuga ati amarira ari mu bakenyezi bari no muri Saudiya bashasha ni menshi batina mitendike twatino baradusubiza amahera ya passport twakoresheje baradusubiza amahera ya vyangombwa umukozi yakugura nuko atanze ry'amahera wakoresheje byose ariko ubunye ntibikibaho kandi ujya mu bosi nawe igituma bashitse n'abandi vyangombwa bazi neza ko bararungika amahera yo kugura bijya vyangombwa bijya passport bijya bikoresho byose bakoresha mu Burundi mbere gushika no kw'itraining uza wambaye mu ndege biranditswe amahera nayo kugufasha kuko ibi bintu byo kuzino byari byandikiwe bantaho nikora abantu batawe batagira abagabo abantu babyara wabo nibo byari byandikiwe yari system ifasha abanyafurika batebene icyo kibazo ni nayo mpamvu bari barashizeho wewe wemeye kuza gukora akazi bakubwira passport bakakugurira kira kintu cyose ntakubitikiye ariko aya mahera nkayarungitse ntibayabaha kandi sabiya bagatako bakanayabasaba n'abasaba n'ayandi mahera kandi abenegihugu nabo kubera ataho bayafite baca bahitamwo kugurisha akantu kahora gafasha mu muryango kubera iki aronke inzira yo kuja kurondera ageze ino rero akamara amezi abiri umumadamu akamugira ikimuga kugeza yashika no kuri ofisi bakamumugaza
agataha mu gihugu kandi na rya deni ntaraza kuryishura canke ka kantu yagurishije ntaragasubizaho kandi atasha ari kimuga. Mm. Banyakubahwa, turashaka mutubareze neza aba bantu bari kurungika abakozi, mbese ibi bintu bariko barabibona. Kino nibaza ko babibona Ni ari ukuri ijambo ryanje ryari iryo, Mm. ni ukuri birababaje, birateye agahinda. Mudusabire kabisa, mudufashe, kandi n'ukuri ndabashima. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze. Imana yakuduhaye nka Dawidi. akoze cyane ndabashimiye nanje n'ikiganiro tugiranye kigufi ndaza kugisangiza abadukurikiye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Mudufashe n'ukuri, muzoronka intera mw'ijuru, nawe twebwe abana b'abantu bitworonka ico tubahemba. Sawa murakoze cyane. Yego cyane, Imana ibahe umugisha, mugire umutaga mwiza. Amina amina. Yego. Murakoze namwe mwari muri iki kiganiro, ndashimiye ko mwashoboye gukurikira kino kiganiro. Ubu ni ubutumwa rero bw'uwo mushiki wacu, ariko jewe nanje namuhaye ijambo, ariko hano navuze ati ku bijanye n'ubuserukizi hariho ivyo bagenda barakora nkabona, ariko ntibibuza ko hariho ababa batafashijwe, niyo mpamvu tubwirizwa kubahiriza bose. Ndabashimiye rero kandi mwakoze ko mwashoboye kuri iki kiganiro, nturukiye mwese atari muhuyemo, ndongera kubaha ikindi kiganiro mu kanya.